rero nagiye mbona kenshi muri zo secteur zose igikorwa cyo kuririmba iyo bikoze uri kumwe n'Imana nagiye mbona abantu benshi barafashwa gusumba no umukozi Imana yoje imbere ababarira ibyaha byabo kuko deja ujya muriro uri mu majambo y'Imana uraza ukamudomeka neza utiriwe unanamuvuga utiriwe unavuga na kategori yica wenyina kumva yo haguruka kagenda kwihana nagiye kuba muri secteur dutanguye guhimbaza mugahimbaza ukabona abantu barahagurutse batanguye kuvugisha wow none uriko murahimbaza none gasha bitandukaniye he no umukozi Imana nawe bari imbere y'ishengero ariko arabwiriza bisigura ko kino gikorwa kiranakomeye abagikenge bakakivanga n'ibindi bintu bakakivanga n'ubustare bakagomba kwitwa bastar bira bakorera Imana Ja bless everywhere you are. Murumugisha kuba mwaraduhisemwo subscribinga kuri Ndufa.com TV. Ivyiza byinshi biraje cane wewe wumva yuko ukunda ikintu kijanye na gospel, wewe ukunda ubutumwa bwiza y'amarasa honyene kuko na filime tuzoza turabahonja ko. Of course nitwa Ndikuriyo Leonce Desan alias Diko, ukamenya ngo umusore muto yamara munini mu bikorwa yitwa Prince Keys ni wabahari cane behind the camera. Abahereza ano masanamu mutobona ahandi hantu na hamwe nakiri umushitsi witeka nk'ibisanzwe numva ntobandanya ntaramubwira ngo uraberewe for real. Umuntu iyo yabikoze turamukanye kwanza merci turamukanye iyo umuntu yakoze akikokora akambara neza nkuko wambaye tube tumuha amashurwe yiwe ereka barundi ikintu twabuze hano no appreciating umuntu ngo tumutere intege usije utazigera unyumvako no kukuryohereza ndakubesha aya aho siho ni muge ikintu wagikoze avuga ati banayo musaza mu muhamashurwe yiwe kabisa ese ko mbona amenga ni nk'ivy'abandi bose mbona amenga nakoze nk'ivy'abandi ariko ikoti yawe ari uburyo ubona no kwa ntare oguma winjiye kabisa oya ajya rero harababa ajya mwebwe nimwe mwinjirayo kubera mwebwe mutuma ivyi byakozwe byose mu gihugu abanyagihugu bimugeraho twebwe birihuta kurusha kwerekana n'agakarate ngo no umuntu ashobora kubona n'inyambaro gusa akavuga ati style ndiyabene nta ntibanyaruke kugutera umugero nuko bimeze anyway ndaguhaye ikaze kuri Ndufa.com TV uturamukiriza abantu badukurikiranye ego reka tubaramutse mwese kandi tunabifuriza kubandanya mugubwa neza cyane abari mu Mana abari mu Mana mwandanye kugubwa neza abataraza nabo turabaha karibu muze muregereza kugira ngo twese tunezerwe ngugiro biruka kandi Yesu yaravuze ati iriya ntama mbengo yasize 99 mwe musoma Bibiliya rero ya mugabo Yesu arakomeye 99 aje kurondera imwe gusa imwe yonyene yazimiye ese ivyo biharuro wumva umwana w'umuntu yo bitaho umwana w'umuntu ntiyo bitaho niyo nabikorera ko ngo abishobore urwagaciro nanje nduwagaciro namwene data twumva mwese tubabwire ko muri abagaciro cyane kandi mubo yapfiriye ikorogote ku musaraba nuno muntu adukurikiranye nawe yararimo uyu muntu ari karatwumva haba mu gihugu cyose no kwisi yose nawe yararimo ego ariko rero afise cyangwa yokora iki kugira yitwa umwana w'Imana abushitse umuntu kugira ngo yitwa umwana w'Imana nta bintu byinshi asabwa bwa mbere no kwitwa umutsindwa kwitwa umutsindwa imbere y'Imana kirazira kwitwa ushoboye wigize ushoboye uwo mwanya nyene ubunaniwe ahubwo imbere y'Imana dukwiye kwitwa abatsindwa kugira ngo dushobozwe na mpwemu yera ico gihe iyo umaze kwitwa ko wananiwe imbere y'Imana ukeneye gushobozwa ico gihe wamaze kuba umwana w'Imana by'ukuri ni kwemera gusa ko wamaze kuri umunyavyaha nukwemera gusa kuri umunyavyaha genda umunyavyaha nkeneye gusa Imana yonyene abariyo ingirira neza imfashe guhagarara kuko jewe ntaco nshoboye ibi byo kwihana umuntu akarinda kuja gufukama ayagira aba pastor si ngombwa bon jewe iconzi no muri aba bantu bagenda gufukama imbere kandi ivyo nta muntu numwe atabizi no kiretse twijimagize gusa benshi sindabigwanya ariko bantahure neza hari abantu bagenda gufukama kugira ngo abantu bababone ko ari abantu bama bejejwe bababone kumengana abantu bahambaye ariko avuyeyo nkahurira muri quartier ugasanga ahubwo akoze ibisumbye yagukoreye ejo ariko muri eglise ugasanga yama imbere nayo tuvugishije ko uwo muntu abayihana ngo ahebe canke ababaye nk'aba muririmbye ngo mpisemwe guhora nkizwe mugana aho nyene sinzi ko yashaka kuvuga ngo ndabandanya nkora ibyaha ni nceza kwihana nsubireyo byosha byitwa kwiva yanga
urumva nico kibazo rero ni vyiza yuko imbere yuko umuntu agenda hari imbere toujours imbere ya pasteur canke imbere ya evangeliste kanaka ni vyiza kubanza guca urubanza mu mutima yego aheje guca urubanza mu mutima kabona rero kugenda hari imbere kugira ngo usabe impanuro haje imbere tugenda gusaba impanuro nukuri nitugenda kwihana tugenda gusaba impanuro ibi bintu ko bitugora mubona dukwiye gukora iki amabari y'abantu baba badukurira mu gakiza bakaca baturongora neza ni gute wo bigenza kugira uzuranesha ariko guca urubanza urucakiri kare ukiri mu ntebe nuko hari kuba wahariwe deje yes nambara gusaba impanuro numva menga umuntu nubwo atorindira kuri ujya wa Mungu ngo aje gufuka amahaje pastor ukamusanga no muhera ukamusaba izo mpanuro hari ico byaba bitwaye aha rero niho hari kibazo hari ukuntu bakunda kuvuga ngo guteka basha nukuvuga ngo umuntu umenya aho yacumuriye wariko ntumenya aho yihaniye kijya kintu abantu benshi ntibagitahura ndakunda kumva ko kajambo abantu nukuvuga hajya kijya kintu na Yesu menga yaragombye kubivuga nukuvuga umuntu kwihana kwiwe naho ngenda nkasanga umukozi w'Imana muhira hajya mu rusengero sinigere nihana imbere na rimwe jewe nkagenda maybe nkubwire hari amashengero amwe ngaha usanga afise dimanche nka 2000 personnes binjiye abo bose bazobonana na pasteur bazobonana n'umukozi w'Imana none kugira uzoshikirwe ni gute bisaba kugenda wikiherera wenyene n'umukozi w'Imana ukamusaba rendez-vous hamukamusaba impanuro y'ikibikubakiye y'ibikubabaza buri kanya urumva ko kantu aka kantu bakamenye nimutangare umugabo nakiriye n'umukozi w'Imana yitwa Emile Zora impamvu nkwita umukozi w'Imana noneho nkawe urayize cyane buryo umuntu akora indirimbo mpimbaza Imana ahubwo bajya abantu ngo nabakozi b'Imana binarenze kubera burya ngo iyo umuntu aririmbye ngo abasenze kabiri kandi niyo nzira nziza buryo umuntu aririmbye ngo abasenze kabiri kandi niyo nzira nziza yo gutanga ubutumwa wongera menga uranezereza umuntu mwagaza no kumusha no kuvuga gusumba kuja haje imbere uterwa abantu ngo musambanye we ngurahiye rero tubibona hahandi hariya twakuriye gose usanga ubutumwa bwaho menga bwinshi n'ubwiterabwoba yego nturabibona jewe na masektere yose ajanye no gusenga sa n'uwamaze kwa participamo avec mon âge nakuriye mu nzu y'abakozi b'Imana yabihanye nanje banyigisha kuca bugufi imbere y'Imana sektere zose zijanye no gusenga aho mba mvuze kuririmba uburi kurasenga ku karago handi bita ku karago mu masengesho buri kurasenga no kuja muri eglise bakavuga ubutumwa mugasenga hose uri kurasenga rero nagiye mbona kenshi muri zo sektere zose igikorwa cyo kuririmba iyo bikoze uri kumwe n'Imana nagiye mbona abantu benshi barafashwa gusumba no umukozi w'Imana yoje imbere ababarira ibyaha byabo kuko deja ujya muriro uri mu majambo y'Imana uraza ukamudomeka neza utiriwe namuvuga utiriwe navuga na kategori yica wenyina kumva yo haguruka kagenda kwihana nagiye kuba muri secteur tutanguye guhimbaza mugahimbaza ukabona abantu barahagurutse batanguye kuvugisha none uriko murahimbaza none gasha bitandukaniye he no umukozi w'Imana nawe bari imbere y'ishengero ari karabwiriza bisigura ko kino gikorwa kiranakomeye abagikenge bakakivanga n'ibindi bintu bakakivanga n'ubustare bakagomba kwitwa abastar bira bakorera Imana kugira abantu babamenye ko baririmba nabo gospel si vyiza no kugikora tuzi ko turiko tuvuga ijambo ry'Imana ariko nyene mwino minsi uvuza akantu kanyibusa ibindi mwino minsi kabisa ngo mwaratewe abaririmbye ba gospel niko ego kuko biravugwa muri society nange musige mushaka kuba abastar mugabo ndi bakavuga ati ga n'umundi buri umustar tabwo niwe umustar unarenze nabajya abandi ati kubera ko nyene buri nyenyeri yaka ibiri kiragabura ivyo je numva ntacyo byari bitwaye ariko guca ushaka inyambaro mode dovi nimba bandi bafite dread nawe urazifise aho hantu habona gute wewe mu buzima bwanje keshi sinkunda kwinjirira abantu ariko ndakunda kuglobaliza nkavuga en general nka generalité je nibaza yuko igikorwa c'Imana abantu benshi tugitahura gutandukanye urabona bijya bintu ukunda kubona hari umuntu ashobora ko yakuriye mu nzu y'Imana yakuze yumva amajambo gusa y'Imana no kuririmba vyiza agiye kuririmba kumva yo hitamo kuririmba ivy'Imana mugasanga imero ziwe zari zigistar zari zigiprofane mugakaraba vyigiprofane sindabifisemo neza inguvu sinona bishobora neza kaca hitamo kuja kuririmba gospel mu nzira y'igistar uyo rero yo muhuriye mwibarabara ukacuvuga ngo nekanaje ngende kuba nkawe usanga ibintu bya bikomeye rero abo barahari baririmba gospel mu buryo bw'igiprofane kandi uri kurabarabura babona kuko ivyabo babisana bari nyene ba profane sawa ariko twebwe iyo umuntu agomba kuririmba neza ari mu Mana ategerezwa kwerekana
imero y'umukozi w'Imana agabura ibisa nuko asa. Yego je niko no bivuga ibyo niko nagenda ibona. Okay. Wowe uruhande rwawe no kuvuga ngiri nakoye mu bintu kuravuga biranamatanye n'umuhamagaro w'umuntu. Wowe umuhamagaro wawe mwa bino bintu n'uwahe? Bon, jewe umuhamagaro w'igino mihamagaro yo gospel iri mu buryo bubiri. Hari umuhamagaro wo kugira ngo umuntu amenyekane narya zino mbuga zihemba aronka amafaranga akoresheje umuhogo atarushe cyane. Ariko naho navyo nyine nasanze birusha cyane. Biranakubuza n'indya zimwe n'ibinyobwa bimwe mu gihe mu gihe winjiye muri iki gikorwa urumva birarusha cyane. Ibintu biraruhishije. Rero uwo muhamagaro wo kugira ngo ube mu star keshi uzokumva amapiano yasohotse uti nanje nacereye kuyigigiza kujya nyine kandi ndayitambe kumwe nyene star kumwe ntuze Diamond yayitamba ndabereke ko nanje ndenze muri gospel. Ivyo navyo birahari. Abo keshi barabikora muri ubwo buryo. Ariko tugende turaba mu bazungu biririmbira amantuze ama slow turimbo tugenda buke bitekereje mbere biyicariye. Ndabona ujya muze Don William ndamubona aba yicariye mu ma country none hari umurundi amurusha views. Sinzi kwa hari nta uhari. Oya nta nuwo mwababa. Bon none no muri East Africa simbona abamurusha views. Nta uhari. None ntiyaririmba tuje buke n'abatama bagenzi we n'abandi bantu bakuze. Yego. Turabona baririmbyi benshi baturirimbiye imbere badutanguriye imbere aba batama ba Apollinaire n'abandi. None mubona ingene baririmba se? None turabarusha kumenyekana. Habo nyine nka Apollinaire nk'ubu yoririmba amapiano kwe. Sinzi ko yobishobora. Birakwiye ko azotubwira ko yobishobora. Ubu Apollinaire twabona ari kararapa maybe hari uturape tujana n'imidihimi imatashe ko wadu. Ego umukozi w'Imana nubwo tukora bino bintu ejo ntituba tujisha Imana tugombako. Ushobora kubura umuririmbyi no muse ukisangurire vera pasteur. None uzigishika abandi baririmbyi kandi nawe byarakunaniye kuca mu nzira y'umuririmbyi agomba kuvuga ubutumwa. Benshi abaririmbyi murababona ba Pastor Lopez ntibatanguye kuririmba araba pasteur. Ba Apollinaire ntibatanguye kuririmba araba pasteur. N'abandi benshi tubona bagitwaza barabaririmbyi badasanzwe mu Rwanda. Ubu bahindutse aba pasteur. Rero hari ibintu ejo uri kuravuga ubutumwa imbere y'ishengero usanga birakunaniye ingene wedika abaririmbyi kandi nawe byaragugoye. Ariko ubona gute umurimbyi wa gospel kujana nibihe hari ico bitwaye? Nivyo ijambo ry'Imana riravuga ngo tugure uburyo tubugwiza kuko imisi ari mibi. Ariko ntibisigura ko twikomporta nk'abisi. Nimba bisigura yuko nimba abantu batagishoboye kumentena dizere bari imbere y'Imana menya ingene usynthetize ibintu byawe wagomba kubabwira ubibabwire mu mwanya muto bagende bavyumvise mugabe bidasiguye yuko aho no kuyupdate nazo no kujana n'igihe aho kurajana n'igihe nimba abantu batakimara umwanya munini muri eglise profit wo muto y'abahamwe no muzu nambaye nimba bayisohoye ngaha ikatira ngaho kugira ngo shenete nimba nza kwambara shenete ciboneka yose n'amahera yayo sawa je nanje ndumukozi w'Imana ntegerezwa kuca nduza nkaca mfunga nanje yastire nyana yambaye ariko je nayambaye nk'iki nk'umuntu ari karavuga ubutumwa wakosoye nk'utashatse no kujana nibihe muri monde spirituel apana muri monde iri muri donc iri muri mu vyisi apana wow nibaza naho kuba bahumvise kabisa namaze kubwira abantu yuko uri umuririmbyi ubu tuvugana aho bari indirimbo maze gukora zirasohoka ego cyangwa n'ibindi byo kuja ku ma podium kuri stage mugakora worship biraho ego ivyo twarabikoze cyane byo kuja ku ma podium no gutumirwa ahantu hatandukanye turi mu ma eglise atandukanye nkuko n'ubu tuyarimo ariko twaguma twumva umuhamagaro ko tutakwiye kugeza aho nyene ko tukwiye kubwira ijambo ry'Imana abantu kwisi yose bakaryumva. Naraye mbonye aka example muri Dubai. Muri Dubai tukizi nko gihugu c'abarabo baba Islam cyane nivyo bagirako. N'abakozi bagenda gukorayo kenshi baraba oblige ko baba Islam. Religion hari no vuga tuzi nk'ibice nka 90 nkeka n'9 ni Islam. Yako ryari naraye mbonye abarundi urazi ko twe turarinda burya. Bahimbaza Imana ku mugaragaro ku kibuga. Abahindi bakaca baza urazi ko hari yabeshi baradora inka Imana zabo kesho usanga ari inka n'ibikoko ariko baraza bakaja muri bo bakaririmbana nabo i Dubai yego maze imisi ndabibona nkavuga nti burya ni ibintu vyiza ijambo ry'Imana ryo kuririmba ni ikintu gikomeye mukabara usanga bayikubisemo uri Mana yakandi karyo iki naje Mana ntusige kufata indimbo z'Imana ukaza kutuvugiriza mu mabwate twebwe rero dupenetra hose ajya hose turahakeneye no mabwate bakatuvugiriza jewe nta ngorane ndahaciye nkumvira ikiravugira mvuga nti sawa naho nyene bihera yego mugarega nivyo uri kuravuga ubutumwa mu babukeneye Yesu yarigeza acagura ahavugira ubutumwa oya
akuravye umwanya munini yawumara muri bajya nyene bandavuye barenze muri mbena kuko nico cari camuzanye niho kumbwira ngo muri boîte ngo kirazira kuvuza y'Imana nibazivuza ahubwo gose yego wari kuravuga ko warabikoze umwanya munini byo kuririmba imbere y'abantu iki wahavuye usanga ukwiye gukora nawe izawe ku gatwe kawe ego inyuma yaho naciye numva ko nkwiye gutangura nubwo bitoroshe uko urazi ko ibintu bikorwa bitangura ata management ufise atari Imana yakugiriye neza ngo mutangurane keshi urabikora umwanya munini ukisacrifice rero naramaze kwisacrifice ndashira ku indirimbo zishika kuri 3 wow ego mwino misi y'umuntu akoze indirimbo akayisohora aramajwi gusa womenga abantu ntibakibifata nk'indirimbo yuzuye ego nawe ukaba uri kuravuga yuko uburyo bugoye kandi nivyo koko bino bintu biravuna urategekanya kuzavuza uzikorera video izo ndirimbo zawe muri uko nyene kwisacrifice naragerageje ego hama ndazikora audio nongera ndazikora na video zirafise na video ego zose zirafise na video wari kokoye ego cyane kandi numva muri iki kiringo c'amezi ashika kuri 8 haramaze kuja ko indirimbo 3 uriko urakora kuri ritme nini yagusohora indirimbo 3 mu mezi 8 zifise na video ego uvuze ngo nta manager dusanga umufise mwibanga mu manager ni Imana yanje haraho ngira uko nkaza mbona Imana irabikoze ndakaguye kako gafaranga nkaca nkora indirimbo ego cyane ariko nyene hari abantu beza ego kandi ivyo bintu je no bitera intege n'abantu bose musinze bakora umwuga nk'uwo wanyu umwuga wa videography n'umwuga wo kuproducinga baze barafashiza impano zigendera kandi zibakeneye kuko jewe nk'abantu banje barambwira ati izo mpano zawe ntidushobora gukora ibintu bito kuko naho uzoshika n'ubundi uzowataye umwanya kora vyinshi amuko uzogenda uraronka amahera uzurari hatuca turekura wow kuvuga projet barazifise ziri wabo iyo ni ngwati ikomeye nanje ko ndi umunyamuhamagaro nzanigana kugira ngo kijya kintu ndagisohore ugisohore kibeho yes rero izo projet zirahari nzandagenda ndi indirimbo hanyuma cakora ikija ku rubuga umva ni uko twagiye tubigenza bisigura ko nyuma ya zino ndirimbo 3 nkuno mwaka yego turashobora kubona iyindi ndirimbo canke irenga imwe imbere yuko umwaka wera nukuvuga Imana nkuko yabigenzeje ico gihe nashoboye gukora indirimbo 5 icarimwe rero kubera ntawoshirira ko indirimbo zose icarimwe tugenda turagira periode narijya tutarishoboza cyane wari wakoze 5 rero no mwaka uzagenda guhera izo ndirimbo zose bazabashikiriye abahinga bariko barazihingura neza cyane yego ikijanye na video ko utararonka manager uzongera uzikora video canke zinurabaha amajwi gusa ego nukuri bariko bakora video kuko audio zaraheze bariko bakora ama video hanyuma tari kimwe y'ukwezi kwindwi kuri independence yo ndirimbo izabe bagezeho iyindi shasha kandi twizere ko izabagwa neza bariko baradukurikirana kubera iki kuyiplaninga iyo tarike iyo tarike nayiplaninze kubera ni indirimbo kandi irimwo ibintu byinshi byo gushimira Imana irimo n'ubwigenge bwacu rero numvise umenga ijanye niyo tarike byo bari byiza cyane kuri independence director hari acha vyumva arabe izocija batuzohimbaza independence hanyuma turiko turumva no muziki wow abaririmbyi bariko baraza no munsi abona kwita nka new generation havuyemo nk'utwo vuga nka Pastor Lopez mbo nagire mvuge ndamuresura za kumva impamvu reka mvuge nka Pastor Lopez gato havuyemo new generation yagirizwa kwandika indirimbo ugasanga ngo nta kanovera karimo nk'iza kera muriko muragizwa kantu ko kora indirimbo ugasanga ngo ntizimara umwanya munini mu mitima y'abantu muriko muragizwa kantu ko kuvuga ngo abaririmbye twamenye havuye generation nakora baza abadudu ba Polinaire n'abandi bato binyuma yaho n'abandi basuye kuza ngo bagire inguvu cyane wewe nkawe uje ku gacwe kawe nubwo ufise ingabire nkanje maze kuvyumva kabisa cyo no cemeza urafise icizere yuko hoba hariho cyo no kwita impindura amatwara revolution wowe uje kubiba kugira ya mvugo yari ihari ihave nimba koko wemeranya n'abavuga ko abaririmbyi twageze bakomeye bara mu miseze abo bumenga mumbore nkoresha ino jambo menga nta kigenda gose menga sanu wabivuze muri introduction gato je navuze yuko kukuririmba kuri mwinzira zibiri haragwiriye abantu benshi babonye ko umuntu yaririmbye yaciye atera imbere bakagomba kubifata muri ubwo buryo kugira ngo batere imbere wo keshi mu mutima
ntazo kwiyumvamo kuvuga ubutumwa no kuhimba ibintu bizaza gufasha abantu kesha bari karigana imiziki igezweho abantu bazonyaruka kumva umenga harimo vibe baryoherwe bazwirikirana izo ndirimbo ivyo rero dusanga ugo runganwe nigo gwinshi cyane hanyuma ikindi naco abantu benshi nukuri ntibasenga imbere yuko bafata kino gikorwa ngo bagikore ntibasenga birasaba yuko kino gikorwa gikora ukongera ukagisengera kongera ukagisengera kugira ngo abantu bazacumva ntibacumve nkuko ari we wakivuze ariko bacumve ko kirimo ubushobozi bw'Imana je rero vy'ukuri iyi mpano sinovuga ngo ni ubuhinga nkoresha mu kwandika nukuri si ubuhinga ahubwo je ni impano nahawe rero iyo ndayirose yo ndirimbo nshashima Imana nkavuga ni Imana urakoze ko wemeye ko kino kintu nzagihereza mitima y'abandi kacakira rero je no hanura abaririmbyi vraiment ko boza barasenga kandi bareke kujayo kubera amaronko kanaka babona umenga arimo hari no muririmbyi diko udashobora guhamagara tinguririmbe utamuhaye amafaranga oya ngo nibo benshi ahubwo ni nabo benshi ngo kuririmba adahawe amafaranga ntigikunda benshi bacavuga nkabijya wari kuravuga ati audio kwikora wenyene birazimvye hamwe mukora ama session umenga harimo live kuno sanga umubasiste wa muhamagara ukuyo soliste wa murishe awavugije nimba ari trumpet nimba ari iki rero haranyerera rero kuba bizisi haranyerera ugasanga mixage uwakoze record se yakoze mixage ni bigutwaye amahera menshi hagera kuri video na kamera mazura benshi bakitwaza ati none gasha twe bine bikorwa natwe ego ni jambo ry'Imana ariko bidutwara amafaranga none kuki wumva yuko jewe ugira umuhamagare nze guserva for nothing utampaye basi nayo nsubiza muri studio basi ngo nkore n'indirimbo nta reason wumva bafise mu bisanzwe reason barayifise ariko hari ikintu kugira ikintu inshingano no kugira ikintu citwazo nukuvuga twebwe turahamagariwe kuvuga ijambo ry'Imana mu buryo bwa gospel mungabo buno buryo twe dukoramo nukuri burazimvye burazimvye kandi ikibazo abantu ntibigera bashigikira impano ziriko ziraduga bakaca barero bahengera waduze cyane bakagomba yuko igihugu cyose urumva rero ubwo buryo kenshi je ndashigikira umuririmbyi avuga ati yewe kugira ngo mpaguruke nabo turi kumwe nibi bikoresha biransaba uburyo muramfasha rero ubwo buryo hama bakakubaza no buryo ubu ukabuvuga hanyuma mugabo apana kuvuga ngo je kugira umpamagare urampa miliyoni 200 urampa miliyoni 10 ugashira ku biciro tugomba tugurisha ico nje nico ntashigikiye ariko muri ico gihe ubifata nko kugurisha ubutumwa nko kugurisha ijambo ry'Imana by'ukuri ariko ni vyiza vraiment ko dukoresha umuhamagaro ukababwira uti hariho uburyo bisaba kuko murabona ibi bintu biragoye ingene twe bideplace arabona nama déplacement bibaraziye ya rero ukababwira baragutahura muri iyo context muga hari umuntu umubwiye uti ewe turirimbane dukore video nshaka kubwira ati mbere yuko uzori iyo video kwanza ukayikorera wenyene niyo audio banzu miliyoni 10 cyangwa miliyoni 15 umva deja babigoye ibyo navyo bigoye cyane ahantu utanyishuye neza nshaka ko tugaruka nihe twaramenye ba Pauline ba Forotra abitwa ba Dudu eka mbere ubuvuba haraje no mwige mwitwa Ruvera bujya nawe nyene yarahafashe cyane gose nabandi benshi harimo no Pastor Lopez nako ndavuga mu kanya nabandi baririmbye benshi ba gospel bagiye babikora muri no new generation twitege Emile Zora mu yihe sura mu ruhe rugezo nkuko naye babwiye je no muhamagaro umuhamagaro nahamagariwe n'ubu ndiko ndagenda mu mahiganwa ya Burunga Talent Demonstration ya Nationale azobera muri commune yagutse ya Rumonge nibaza yuko je barabizi nabwiye ntihagira amafaranga ntimuntumire kubwo kuririmba ngo murampa amafaranga je nzoza na timu yanje dutanga ubutumwa ngaho hantu hanyuma za mpano nazo zironke umwanya wo kwitegura ngo kugira zize kugirane guperforminga ubikoze neza bamuhereza ko gashima iyo cyo ni cabona manager wayo wa Burunga Talent Demonstration ni Anglicano Bonke arabizi ko ivyo twabivuganye je rero ivyo numuhamagaro igihe Imana yabonye ko nkwiye guhezagirwa irazi ubuhingi ishobora kubicisha Lopez ntagomba aje mu Bubirigi none ko agomba aje mu Bubirigi yavuze ko kwinjira ari amafaranga sindabona gratuitement Aro wamuvuze kuko nakubariye kuri Karosi wewe urarota utuntu kandi wamurota nta makuru yiwe nari mfise kabisa kwinjira ni for free for free bisigura yuko nawe nyine karerekana yuko igikorwa yahamagariwe nico kuvuga ubutumwa Imana igomvye kuguhezagira diko ntabwo banza wewe kucira reka cyo bundi narumvise amakuru
nigeze no kubona handi uko ava ko bamwe mu baririmbyi ukunda harimo witwa Israel Mbonyi no kuvuga Israel Mbonyi kugira bamuha amafaranga je nibaza yuko biva ku bintu bibiri. Haraho biva kuri dépense agomba gukoresha kugira ngo agende hari naho biva kuri management. Hari naho usanga bafise management alors akaba ariyo rero fixe à prix. Ivyo rero ntitubimushirako kuko il est comme l'enfant. Wiyo management niyo idesida comment faire na managa haguruka kagenda gatanga. None ubwo management uwe n'abandi bakora nkawe nta gihe bashobora kuzisanga yabakoresheje nabi na cyane ko hano management hafi nka yose usanga mbere harimo n'amayirema adakitijwe kandi ibintu basereva ari by'abakizwa. Iyaba vyakunda byari byiza ko umuririmbyi agira management kijijwe. Kuko niwo baba bazi nyene niwo muririmbyi ani yababwira ati uno munsi numva muhema ndarikiye kuja gukora uno murimo wa data akagenda tagisabwe. Nimba naho ari ukuvuga dutereka dukore turabe yuko tworonka ingene jo hazaza tubandanya kino gikorwa c'Imana navyo bakabikora. Ariko urumva muri ico gihe management idakijijwe ntushaka kuyisugurira ivyo bintu ngo ivyumve. Ushobora no kuja hano bakabwira ati tubanze dushiture ku gasara bwayo. Aho rero urumva biraba bigoye nukuri nje ndabizi stage y'uno munsi nze ko bihagaze neza. Ndavuga neza ko biba biryoshe ari abakijijwe bariko bara ku management kugira ngo bigende neza. Ariko urumva bimeze uko nta kundi n'akantu bavuga ngo Imana irahagurutsa n'abari hariya bakaza bagayikorera birashika babo ibikoze bakabibona ntibabiha agaciro. Mugo umuntu avuye hariya akaza agafasha impano ikaduka bijye bintu birababaje. Biba bisaba yuko aba bantu bakijijwe aribo bahigaze no mpano. Biragoye nyene umva ngo Primus yatanze ngo higanwa ngo miliyoni 25 imodoka ariko ukaja wumva gospel ibintu byose ahitunga byose ringa mu gihugu cacu rihagaze ku Kristo hagaca haza utuntu ngo tugahende asanga naho nyene janye je Joshua peut-être c'est bon Joshua rikaragira no musa arazanye ikintu ciza aragira initiative ubatireka nangama gusa Joshua naho abantu bamwe baca bavuga ati biraducangira nuko ategura ibintu akakubwira ati je nabakiri kuni numva bozamwo bazoza. Yego Boje nibaza Joshua no mu pro sana umuntu sanse y'ubu pro umuntu wese afise ngene ategura ibintu vyiwe nico gituma Joshua je ndamushimira kwanza ko yavuze ati izina rya gospel naryo turi haranire uno mwanya turakeneye yuko abaririmbyi ba gospel baza nabo bagahiganwa nka kujya abandi baririmbyi bagiye guhiganwa hariya muri Sanganiro abandi bagatwara imodoka Superbat bagatwara imodoka turaba gospel nayo tuyiteza imbere habonetse abantu 10 nkawe ba gospel kandi barahara amafaranga amashengero niyo atunze mu Burundi babikore kugira ngo impano zacu zitere imbere bihundi bihugu nico biturusha kuma management kuba ku mpano ni ikintu gikomeye cyane bana kizazi sana yitwa Emile Zola mu murabe kuri Facebook page nuko yitwa YouTube nuko nyene ni Emile Zola ubona yuko ariko n'indirimbo ni zitatu amaze gushirako n'izindi yavuze ziraje za Spotify yamaze kwinjira Instagram yahoze ari Twitter hose abahabaye nka Emile Zola mu following mwe mu bantu bafise ingabire muzokunda cyane sinzi ko arakajambo kamwe canke tubireka kuvanya muhera wose igira bano bantu ibikorwa birabaremera dufise abantu badukurikirana harimo n'ababoss tuvuga bafise amafaranga ushobora kumva ati ndaguhezagije kamera y'imiliyoni 50 ugende ukore ndagukore album siniko ndavuga ngo usabe cyangwa usege mu mvugo y'ababandi ariko urafise akantu kari ku mutima wumva wosigira abantu kwe duca tugusezera. Ego ni vyiza dusa nababivuze cyane cyane ndashimiye wewe wampaye no mwanya kugira ngo dushikirize bino vyimviro abantu bose bariko baradukurikirana nabo bafata kano kanya ko dukurikirana bagende bakora ivyo babwiye basubscribing kugira ngo tubandanye tuduga no gutangaza izina ry'Imana mu bihugu vyose. Kigira gatatu no kubabwira yuko uno muri muraremera kandi ukeneye gushigikirwa nk'iyindi mirimo y'Imana kandi jambo ry'Imana riravuga ngo uzoshigikira umwe muri abo bazoronka ingero nk'iy'abakozi b'Imana no kuvuga nk'iyabo nyene mu ijuru. Rero umuntu azanye uwo miliyoni burya ivyo nkoze wo bizokiza nawe azomwandikako. Rero ni vyiza ko dushigikira bakanadusengera kugira ngo Satani ntaza udukevye turamirize muri gikorwa ciza c'Imana. Wow, Satani ntaza dukevye turamirize muri kino gikorwa cyane muri uno muhamagaro na bino bintu twakurukiye. Bana brother warumugisha kubana nawe uko twatanguye abari nako tubirangiza vuga ngo umwami Yesu aduhezagirane twese.